mu ntara ya Bujumbura umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije abenegihugu musitanteri wa komine Mugere Hatangayo Adelaide kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 19 Nyakanga 2025. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yavuze ko iterambere ari ngombwa mu gihe haba hari indongozi nziza. Dufise uburongozi bwiza nta nkeka iterambere ni kashi. Musitanteri nagranda gusabe neza yuko icambere woshira ku muzirikanyi uri umwene gihugu mu bandi bene gihugu baragutoye bagushira imbere kugira ubarongore ntibabimpehesa, ariko umenye ko uguma muri bo. N'abasitanteri bari ngaha badyumviraho, aho igituma ndiko nzunguruka mu makomine yose nshaka ko tuganira ingene tugiye gukora mu nzira iroresha kwiterambere. Uburongozi ikindi bujejwe ndo gukura akajagari mu gihugu. Hariho ikintu gitegerezwa mu gihugu kugira ubutegetsi bw'igihugu mw'ikomine. Abene gihugu bategeza kubaho bumva ko bakingiwe. Abene gihugu bategeza kubaho bumva ko atakarenganyo. Abene gihugu bategeza kubaho bazi neza ko nuwo hirahira akabagirira nabi ategerezwa guhanwa. Ubwo rero nibwo butegetsi bw'igihugu mw'ikomine. Umwene gihugu gukingirwa nico gituma hari igisoda, igipolisi n'ubutungane. None rero musitanteri uvyumve neza aho bukera uri kurakora ni userukira ubwo butegetsi bw'igihugu mw'ikomine. Uzuce rero wikora ku bapolisi, ku basoda, ku butungane kugira ngo ukure akajagari mu gihugu. Tubonye ahantu hari umwanda ni kimenyetso ko atabutegetsi bw'igihugu baburiho, kuko ejo korera iteye abene gihugu bahahonera. Akaba avuga ko zina murundi wese akwiye kwirimbura ivyo yakoze buri munsi. Ntihagire umuntu azoryama aratanze raporo. Umwe wese avuga uno munsi nakoze iki. Usaza ataco wakoze ucuca umenya ko hari hidden ufitiye Imana. Ntimuze mwigere muvuga ngo nzobikora ejo. Hariho umugani mu Gifaransa bavuga ngo il ne faut pas remettre à demain ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Uvuze ngo nzobikora ejo, ivyo wokoze ejo navyo uco bikora ryari? Umva uno munsi wari ufise ibintu vyawo, ivyo wari gukora uno munsi ugacoba reka nzobikora ejo. Ivyo wokoze ejo navyo uzobikora ryari? Uzoca ubikora hirya y'ejo. Ivyo wokoze hirya y'ejo navyo uzobikora ryari? No kuvuga yuko usivye gukora umunsi umwe hari hidden ufitiye Imana. Imana izokubaza iti mbwira urya munsi umperani uvuye kwisi umperani umunsi. Reka tuzovyishura kuko Imana yaturemye ngo duhindure isi. Uwo munsi rero utakoze uzowupfana n'ideni ufitiye Imana kandi Imana izokwishuza. Nivyo bindi bavuga ngo vunja mifupa kama bado meno ipo. Uno munsi ukibasha kora ahandi hoho uzokwicuza mu nyuma ngo raba naka yarakoze rabi yageze ngo ariko jewe singeze hajya ugatawa kwidodomba widodombera iminsi itakigaruka. Rero umugabo wese ari ngaha, umukenyezi ari ngaha, n'umwana ari ngaha, n'umwana ari ngaha agenda yigiriye inama ikintu azokora ku munsi ku munsi. Umukuru w'igihugu asaba kandi abasarukira amashirahamwe n'amadini gufata iya mbere mu gufasha leta kwigisha abarundi gukora ibikorwa vy'iterambere. Abantu baserukira amashirahamwe, amashengero mudufashe. Namwe murongoye abandi. Umuntu arongoye ishengero arafise abantu bamuhanze amaso bamuraba, nawe amenye ko ategerezwa kubereka ico bokora, inzira bofata kugira ngo abantu bagume mu bumwe, ico bokora kugira ngo bashobore gutera imbere. Abarongoye amashirahamwe y'iterambere, abarongoye amashengero n'amadini, mufate nkama iki kintu mudufashe mwigishe abo murongoye gutera imbere. Muri Katolika barafise imihari itari mike, ingendanyi
hariho abaskuti, hariho abasaveri, hariho abaregiyo, hariho inyegu. Abo bose no kubashira hamwe mubereka icyo bokora. Hariho abitwa bakoropingi. Koropingi barakomeye kabisa. Pati wewe urabafise. Urabafise. Koropingi iriho iwawe. Koropingi nasanze bobo mu mutwe akubwira bati hera gutegura ijuru ngaha nyene. Nababwiye ntushobora kuri umuntu wamana umujinyi uri umukene ngo utegure ijuru. Hama ndabiraba ntemwe mwe paruwasi wacu naciye njamwo. Nanje ndajamwe muri uwo muhari wa koropingi. None mwe paruwasi wacu koropingi igeza hisigaye ikora imikate mu bijumbu. Ibijumbu bijya mwahora mubona ubu harava mu mukate n'amabenye. Kubera iki baja hamwe bakiyumvira twokora iki? Iyo bakoze ikintu bakorera hamwe baca bakubwira bati ni wawe tutegeza ukibona. Niba bagize umurima w'ibitunguru bacavuga ngo wawe ufise ibitunguru bingana gute. Nukuvuga umunywanyi wese igikorwa hamwe nabo bari kumwe acaja kugikora iwabo. Niba boroye ingurube bacavuga bati nawe hari utegeza korora ingurube wawe. Niba baba bariko bari mibizino barakubwira bati curima nawe wawe ibizino. Hatangayo Adelaide Musitanteri wa komine Mugere akaba yiyemeje imbere y'umukuru w'igihugu kagiye kuba umusuku w'abene gihugu. Nagomba mu nkundire niyemeze imbere yanyu ko ngiye gusukurira abene gihugu bo muri no komine ya Mugere. Na cane mpereye ku bene gihugu bafise amikoro make ariko kandi ngiye inama n'ingingo n'abagize inama ya komine ariko kandi n'imvukira zino komine ya Mugere ndetse n'ingenzi n'abakunzi ba komine ya Mugere ariko kandi n'abakozi b'Imana barangurira imirimo muri no komine ya Mugere. Umukuru w'igihugu avuye ngaho yaciye aca kugurura inzu y'uburaro Ruzizi Hotel iri muri zone Kinindo yo muri komine nyene Mugere.